abanyeshuri baheza ya muri kaminuza y'u Burundi ya mu yandi makaminuza y'Ubujumbura n'ahandi nukuri birabagora ingene bipresenta bageze nko muri interview ukamubaza witwa gute kabatije nitwa Hazimana Alex bikamunanira kwisigura kuvugane igituma ashobora kuba le meilleur candidat igituma experience yi nukuri ugasanga hari ikibazo vraiment mukugene bashobora kuvuga kwipresenta no kwandika ama CV benshi bakoresha intelligence artificielle bagiye copier coller twebe hageze mu kibazo hako tugwa ikibazo ku machine tugwa écrit rero ugasanga umuntu muri écrit yandika amakosa ukabona yuko vraiment hari ibibazo kujyana n'abanyeshuri kandi bikitwa yuko umunyeshuri aje kaminuza il est incapable de kwipresenter non ibintu vraiment ko tugerageze tugire uko tufasha bwa mbere tuyumvira à une petite échelle tuti twebwe twenyene turashobora kubafasha mu nyuma twati non twatugiza akantu gato reka turondere un partenaire ari afise expertise muri renforcement de capacité adufashe tutange inyigisho vraiment très professionnelle. Izijya formation ko nabivuze dufise partenaire batari bake baba mu entreprise atari make bashaka kuzoparticipa muri ama formation y'aba banyeshuri et le concours final izoba le 26 juin. Sayimana Tony nabanjejwe tumana kwa makuru mwishamwe umwe bwa Burayi mu Burundi. Uno munsi mwateguye igikorwa kubamenyesha makuru mushaka tubwira ico gikorwa intumbero yaco cifashe gutegetunje. Igikorwa cy'uyu munsi ni kuba twise Carrière Boost. Carrière Boost bwa mbere ni ibikorwa muri ishamwe bumwe bwa Burayi twatanguye mu mwaka weze aho twasanze abanyeshuri baheza amakaminuza bafite ingorane yo kwitegura neza mu gihe bari bararondera akazi yaba mu kwandika icyo bita CV canke mu kwishura ku bibazo hageze yuko bari bararondera akazi. Niyo rero twiyumvire yuko tutunganya ibikorwa byo kubafasha kubaha ubumenyi utuma bahejeje amashuri bashobora kumenya neza ingene bandika CV ingene bitunganya yaba kwishura ku bibazo mu gihe bariko bararondera akazi canke kumenya neza ingene ubuhinga bwa none kuri internet bashobora kwerekana neza ibijyanye na ibyo bita profile zabo. Rero twaciye dufatanya na mu ishamwe bumwe bwa Burayi twafatanyije na HR Consulting turatunganya ibyo bikorwa mu mwaka weze twarashoboye gutunganya ibikorwa biri mu bice bubiri. Igice cya mbere cyari kwerekana gusa kugene bashobora kwitegura neza mu kugiye bari bararondera akazi. Igice cya kabiri byabaye ibikorwa aho bagira imyimenyerezo bishura ku bibazo umuntu akababwira aho bakosheje canke aho bigejeje neza. Ivyo rero byatumye rero ubu muco wa gatatu tuga tuti mwishamwe bumwe bwa Buraya ahanini tuga tuti ubu reka tuve mu vyo ari izo nyigisho reka tushe kubaronsa ubuzi ariko no bamenyesha yuko muri Union Européenne ivyo ntituri mu igikorwa cyacu cyo gutanga akazi ariko nico gufasha abanyeshuri kugira ngo bashobore kuronsa ubwo bumenyi. Rero niyo twifatanije na HR Consulting nayo nyene igafatana n'abandi basanzwe bakorana. Ubu rero twatunganije ihiganwa bizotuma babanyeshuri bose barenga amajana 9 turuka mu makaminuza arenga 7 mu Burundi bashobora noneho kwerekana neza ko ibyo bize bashobora kwishira mu ngiro kandi ahanini muri iryo higanwa n'aba gatatu abazoba batatu ba mbere bazoronswa ubuzi canke amastage. Ego mutubwira abanyeshuri batuye mu bisata bimeze gute ko tuzi bisata twigisha mu makaminuza y'ivyeje. Muri byo twatunganije mu mwaka weze n'uwo mwaka ibisata ahanini twatunganije ngo ivyo bikorwa
harimo igisata ca droit, harimo igisata ca communication, hari igisata ca gestion administrative na science politique. Ahanini twafashe umugwi w'abanyeshuri baheza za kaminuza, kandi ubu rero tukazosaba yuko abiyandikisha muri iryo higanwa abazoba ari abanyeshuri bazoba bahejeje kaminuza, atari abanyeshuri bo mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri, bazoba barahejeje kaminuza, kuko urumva bashobora kuronka ubuzi. Rero muri iryo higanwa hazoba hatunganijwe ubwa mbere, hazoba guselektiona, kuko abazoshaka guhiganwa bazoba ari benshi, ariko bazokuramwo abanyeshuri baravye ukugene banditse CV zabo, ingene yipresence. Ivyo bikazotuma bashira mu ngiro bya bindi biga, uwo umuntu azora ko ivyo bize babitunganije neza. Mu nyuma rero bazotunganya nk'abashika 200, muri abo 200 bazoronswa inyigisho zikomeye, harimo n'uwundi asanzwe abimenyereye yitwa Living, niwe azobaha ubumenyi buzotuma rero umuhiganwa rya nyuma bazoba bari imbere ya jury berekana bya vyigwa byose bashoboye kwiga, kugira ngo abazoba batatu ba mbere baronswe ubuzi. bizoborohera kugira biyandikishe, bazokoresha ubuhe buryo kugira biyandikishe muri iryo higanwa? Kwiyandikisha bazoca kuri HR Consulting isanzwe dukorana, irafise aho bita internet, hariho ibisata byabo basanzwe bakoreramo, hari nko basanzwe bita LinkedIn, hariho Instagram, hariho na site web yabo, ariyo hrconsulting.bi. aho bashobora kwiyandikisha. Byose bizoba ari ibintu biciye kuri internet, kuko urumva gutunganya amadosiye n'ibiki biragoye. Bazokwiyandikisha nk'uko biyandikishije ivyigwa vya mbere, naho nyene biyandikishije babicishije mu buryo bwa internet. Kaminuza indwi twazitoye gute? Bwa mbere twabanje guhitamwo zitatu: kaminuza y'u Burundi, y'Ingozi n'Igitega, Polytechnique y'Igitega. Igituma twazitoye izo zitatu nuko bwa mbere na mbere yari amakaminuza yari amaze gukorana na Union Européenne, asanzwe afise ico bita campus numérique ziri au sein ya université. Zikaba ari ama campus numérique afasha abanyeshuri kubaforma mu bintu bitandukanye. Bafise à leur disposition amaordinateur arimo amakuru menshi atandukanye, entrepreneuriat, amalangue, ibintu byinshi bitandukanye, sorte ya bibliothèque numérique. Rero yari un projet précédent yari yabaye financé na Union Européenne, yakorana na magazine Jimbere na Bibliothèque Sans Frontières. Rero twabanje gusibla izo université zitatu, kubera twabona tuti abo tumaze gukorana kandi turashobora kwifashisha izo campus numérique kugira ngo dushobore kwacceda ku banyeshuri. Rero zabaye izo zitatu. Mu nyuma rero turavuga ati reka twongere n'izindi université privée, kuko numva université y'Uburundi twari tumaze kwishiramo. Rero twagiye turabakontakta tubasaba ati est-ce que muri intéressé no gukorana na twebwe niki. Rero ico cyabaye igikorwa ca HR Consulting. Rero hari navuze Université y'u Burundi, y'Ingozi, Polytechnique y'Igitega, mu nyuma twongera ko Université y'Imwaro, twongera ko Université Lumière campus yo mu Rutana, twongeramo Université Leadership hamwe na UGL y'Imakamba. Donc on a essayé de toucher aussi le nord, le sud, à ma université, à trois tous, au Burundi bwose. Rero sinzi ko ari izindi université privée, je pense iyo tutawushoboye gukorana ari yo mu Cibitoke, byagoranye batari disponible aussi. Il fallait yuko batubwira ko bari disponible, bashobora kuduha accès ku banyeshuri biki. Rero twashoboye kugira en tout cas ni zitari nke mu Burundi, ushizemo université y'u Burundi n'izindi ziri privée. Habuzemo peut-être l'université des Grands Lacs, Mugabo, voilà. Et en plus, ikindi nacho, il faut dire aussi, il faut les moyens, hein, parce que nous, comme Madame Nadège a dit, non seulement il faut disponibiliser le personnel, il faut imprimer tous les fascicules, etc. Donc ça demande aussi un certain moyen tout d'afficher dans notre budget. Sinon, il y a pas de vie qu'on a toutes les universités. Carrière boost yatanguye umwaka wetse. Rero navuze yuko bon
reka ndabivuge mu kirundi yatanguye kubera iki au départ muri Union Européenne muri section sanzwe ndimwo ya Presse et Information misanzwe kumwaka turaha uburyo aba stagiaire b'abarundi kera twaratanga uburyo n'abanyamahanga ariko ubu chaque année aba stagiaire b'abarundi barafise opportunité yo kuza gukora muri Union Européenne pour 6 mois. Donc kenshi tuviza ma filière ya communication na relations internationales na voilà sciences politiques. Rero ico twabonye nuko abanyeshuri baheza ya muri kaminuza y'u Burundi ya mu yandi makaminuza y'Ubujumbura n'ahandi nukuri birabagora ingene bipresenta bageze nko muri interview kamubaza witwa gute kabatije nitwa Hakizimana Alexis bikamunanira kwisigura kuvugane igituma ashobora kuba le meilleur candidat igituma experience y'ukuri ugasanga hari ikibazo vraiment ukugene bashobora kuvuga kwipresenta no kwandika ama CV benshi bakoresha intelligence artificielle bagiye copier coller twebe hageze mu kibazo hako tugwa ikibazo ku machine tugwa écrit rero ugasanga umuntu muri écrit yandika amakosa ukabona yuko vraiment hari ibibazo kujyanye n'abanyeshuri kandi bikitwa yuko umunyeshuri aje kaminuza il est incapable kwipresenta non ibintu vraiment ko tugerageze twiri uko dufasha bwa mbere tuyumvira à une petite échelle tuti twebwe twenyene turashobora kubafasha mu nyuma twati non twatugize akantu gato reka turondere un partenaire ari afise expertise muri renforcement de capacité adufashe tutange inyigisho vraiment très professionnelle niyo rero twavugana na HR Consulting iradutegurira izo session au départ zabaye ama session vraiment théorique tukabigisha bon kugira ugire CV nziza uteza kugira witegure entretien d'embauche kugira ugire mise à jour LinkedIn nuko mu nyuma turaba tuti les sessions théoriques ça va les cas tugire pratique aho bagira na ma simulation interview tubashira dans des conditions uti ugenda ukiprepara ukitegura etc. Donc byatanga umwaka uheze petit à petit twararonse uburyo bwo kugira phase ya mbere turagira phase ya kabiri mu nyuma turongo n'ubundi buryo tuti reka si on peut pousser plus loin Nio HR Consulting a tout proposé on peut pousser plus loin turashobora gushiramo n'abandi partenaires ubu babahe n'akazi comme ça siniko no bivuga mu gifaransa era boucle et bouclée kuko ubuvuye muri théorie ukashobora kubaronsa n'ibintu bibafasha mu buzima ako kazi. Le concours muko turi ngaho no munsi ni na lancement officiel yayo twazoba tubaha itarike guhera no munsi le 9 gushika le 14 kugira ngo badepose ama candidature yabo abajene bava muri ama université indwi twavuze dukorana kandi no mu ma faculté qu'on a précisé hama bakazokwiyandikisha abazokwiyandikisha bose nizoshobora kubafata kuko hariho ama critères de sélection tuzoba twashizeho kuraba ko ivyo twabigishije muri ajya amasession bashoboye kuvyumva entre autres après la présélection rero tuzosigarana bamwe nibo bazoca bakurikirana des formations accélérées izijya formation ko nabivuze dufisa partenaire batari bake baba mu ma entreprise atari make bashaka kuzoparticiper muri ama formation y'abanyeshuri et le concours final izoba le 26 juin niho tuzoca tugira concours tukabama donc azoba hari abahinga babaha amanota yavyo hama muri abo bazosuiva iyo formation accélérée hazotogwamwo batatu.